nizihe intambamyi zishobora kuba zituma abavyeyi batabikora kandi kubikunda. Abavyeyi benshi ibyo byo kwigisha ijambo ry'Imana baradebukiwe, n'ababikora babikora basitu kwikura batariko barabona akamaro. Igituma intambwe zituma rero batabikora, kimwe ndoshobora kuvuga mu mwanya mubi, babura umwanya. Murabona iki gihe abantu bose biruka mu bintu, usanga hera mu gatondo gushika mw'ijoro. Hariho n'abavyeyi usanga bakora n'ijoro, bazinutse igitondo no mw'ijoro bagakora, bakaza gutaha basanga abana baryamye, kubura umwanya. Abandi nabo ugasanga bararonka n'ivyo kandi si bibi, bahawe ibikorwa kuja gukorera hanze ruguru, hafi atari hafi y'imiryango, imyanya yo kubwira abana ijambo ry'Imana ntibonekane. Kandi mubona n'ivyo gihe tugezemwo mu butibutse n'ubuzima bica bigenda gute. Ariko nubwo biruko bitwibagire itegeko Imana yaduhaye hariya mu gusubira mu vyagezwe, bivuga ngo ico cagezwe mbageze uyu munsi muze mugihoze mu kanwa kanyu, mucigisha abana banyu umurango ijoro. Abavyeyi ntidusamazwe, turondere n'akanya naho kubana gato minota 10 aho umuntu aba hamwe agasoma n'umurongo hamwe n'abana, hanyuma akabona kuja mu bindi mu gatondo canke mbere yuko baryama, akandi ushobora kuronka akomera. Iyo ni intambamyi imwe ibuza yuko abavyeyi batagira. Reka nongere kwiyindi nayo, erega handi hamwe n'abo bavyeyi ntavyo bazi, nabo n'ijambo ry'Imana wapi, none waboza gutanga icyo udafise. Nabo ntibarizi, ntibanarisoma, ntibagigishijwe, naho baja kuryigisha abantu ntibakijayo, ukadusanga ntacafise, ubwiwe yuzuye isoni, ngenda arikengereye mbega novuga iki, ntavyafise. Tukangurira abavyeyi bige, hariho amashirahamwe menshi yigisha ingene abana abavyeyi bo kwigisha abana intutse inyigisho za Bibiliya, bigisha ingene abavyeyi bakwiye gufasha abana. Abavyeyi dukanguke, bige, twige ijambo ry'Imana kugira turonke ico turonka, hama ico tugihereza abana. Niyo twaba turi vide, turi ubusa, urumva ntaco tuzotanga. Ico ni ikindi ntambamyi ihari ituma abavyeyi batabikora. Kubwira abavyeyi nitwige, tuje mu mashirahamwe atandukanye, tuje muri Bibiliya dusoma. Ikindi kintu mushobora kuvuga nuko hariho imico yaho ubaye nayo irashobora kuba intambamyi yuko abana bacu batigishwa. Ugasanga aho hantu mubaye hari ibintu abana bahurumbiramwo gusa, bari muri ayo mateleviziyo, bari muri ivyo bindi bintu baja gusamazwa navyo. N'abavyeyi abana ntibababone, bibereye iyo bagataha ijoro, abavyeyi nabo bagaca babibona ngo niryo terambere, ngo nuko nyene ubandaniriza uko bana. Ekaye bivanye n'imico n'ahantu abantu bari, abavyeyi dukanguke, tugarura abana bacu, tubagobere, tubasabe bige n'ijambo ry'Imana kugira ngo bishobora kudufasha. Hariho n'abavyeyi bacitse intege, barabigisha abana babo babona ntibahinduka. Uko kudahinduka gaca mwana kabikoreye ngo ndagize ngo ndabivuye. Ekaye iyo ntibi ntambamye yo kutigisha abana bacu, ahubwo n'ijambo ry'Imana rivuga ngo muhozeko, tubandane. Ijambo ry'Imana rivuga ntimuhebe gukoranira hamwe kuko bamwe babigenze. Oyaye, ahubwo dushishikare, fata abo bana bacu tubasengere, nubwo badahinduka ntituzi ejo haba ingene hashobora kumera. Nawe ntucuvuga ngo ndabivuyemwo, umuntu atakivuyemwo. Ekaye nidushishikare niba intambamyi yuko tudashobora kubabwira ijambo ry'Imana kugira ngo bashobore kugira gukizwa, bashobore guhinduka. Urumva intambamyi ni nyinshi, abandi bakitwaza ngo sinzi gusoma, sitatunoronka mvuga. Ekaye nayo nakivuze, hariho amashirahamwe menshi ashobora gufasha abo bavyeyi
kugira ngo bashobore kuronka inyigisho nazo bashobora kwigisha abana. Turabatumiye mw'ishirahamwe rivuga ubutumwa mu bana, tubahereza ibikoresho, tubigisha ni gute dushobora gufasha abo bana bacu, na cane cane kugira ngo turonke abana barerewe mw'ijambo ry'Imana, bubaha Imana, abakozi, abarongozi beza b'amashengero yacu, b'igihugu cacu, bubu no muri kazoza.